Et alors, on y va les gars. Uko mubabona uyari imbere ni nimero zibiri, akaba yitwa Barungura Line Shela. Nimero zitanu ni Igiraneza Ange Charlene. Barungura representa Bujumbura Meri. Ange Charlene ni Cibitoke, wambaye nimero 10 akaba ari Irakoze Erika Emeka Hall, akaba aserukira intara nziza cyane ya Bururi. Baraberewe, ni beza, bagaragara ko bigishijwe ndetse barezwe neza. Abo ni bamwe mu bariko bahiganirwa urugori rwa Miss Burundi umwaka wa 2023. Ubu ni wo mugwi wa mbere, baje ari batatu, ariko nabandi nabo barakurikira. Wow, batambuka neza. Les amis, uyu munsi les judges ntibiza kuborohera kubera ko abakobwa bose uko bagaragara bafise umwihariko wabo. Bagaragara neza, bigaragara ko bootcamp bamazemwe iminsi, iyi minsi yose iheze bitegura, baje bari clean and ready kugira ngo bashobore kugaragariza abitabiriye igice cya nyuma, ndavuga final ya Miss Burundi 2023, babone neza ko aba bakobwa canke ababigeme batari bagiye guta umwanya. Ibikorwa birabandanya nkuko mubibona. Uyu ni nimero zitanu, izina ryiwe ndaribasubiremo ni Igiraneza Ange Charlene, aserukira intara ya Cibitoke. Again, number 10 ni Irakoze Erika Emeka Hall. Wow, quelle démarche mes amis. Wow, what a portrait. Baraberewe kabisa. Uyu munsi ndabona les juges, hey, ntibiza kuborohera ukuntu batambuka, ukuntu bambaye, wabakoreye design y'impuzu bambaye nawe bigaragara ko ari umuhinga cyane, kuko izo mpuzu bambaye nazo ziraboneka neza ko zirimo ubuhinga budasanzwe. Uko zishonye, ndavuga uburinganire bwazo, nuko zibereye ababigeme. Iyo rero ikaba yari group canke umugwi wa mbere, hagakurikira umugwi ugira kabiri, wari imbere akaba ari inimero 12, Ishimwe Neti Louange do Bujumbura Meri. Inimero 16 akaba yitwa Kenguruka Clara, nawe nyine ni Bujumbura Meri. Ukurikira ni nimero 17 akaba yitwa Keza Blandine, akaba aserukira intara ya Muramvya. Ukurikira akaba ari nimero 18 Kezimana Melissa wa Kirundo. Uyu mubona ngaha niwe nimero 12, Ishimwe Neti Louange Bujumbura Meri, yambaye ikanzu risa n'umuhondo. Wambaye ikanzu risa n'agahama ni Kenguruka Clara wa Bujumbura Meri. Wambaye ikanzu y'icyatsi ni Keza Blandine Muramvya. Wambaye ikanzu ririmo amabara y'iroza ukuntu ni Kezimana Melissa Kirundo. Uyu ariko aratambuka ngaha ni Ishimwe Neti Louange wa Bujumbura Meri. Nkuko mubibona nawe araberewe, atambuka neza. Bigaragara ko bose bano bigeme bashoboye kwitoza neza canke kwimenyereza neza. Uwabakoreye impuzu nababwiye nawe numuhinga cyane, kuko izi kanzu bambaye zirimo ubuhinga budasanzwe. Uyu ni nimero 16 ariwe Kenguruka Clara, nawe nyine ni wa Bujumbura Meri. Muramubona uko natambuka Toto Town, muramubona Toto Town. Twagiye harakurikira
nimero 17 Keza Blandine wa Muramvya uyo muramubona ngaho akademarshe nyene n'utuntu tw'amafiyeri kumbe rya kanzu ryari iry'ubururu we rya kanzu ryari iry'ubururu si cyatsi amaso yanje muyababarira uwiroza ni Kezimana Melissa Kirundo abantu mu Kirundo amashina amaguru hejuru. Wow, these girls are very beautiful. Bigaragara ko bitoje neza nababwiye baratambuka neza bariyerekana neza ari naho biza kugorera aba judges guhitamwo neza koko umwiza ninde munyabwenge incabwenge ariko waragiye bagenda bakurikirana nkuko baje bakurikirana mu kwinjira baraberewe batambuka neza n'abana b'igihugu Burundi bwiza bwaribarutse kandi abavyeyi b'abarundi kazi bahabwa amashi harakurikira inimero mu mirongo 2 Mugisha LC Amandine Bujumbura Meri 21 Ndayizeye Leli Karele Bubanza 22 Ngabirano Belange Disa Gitega 25 Uwera Ricky Trisha wa Kirundo. This competition, my friends, Miss Burundi 2023 ibyari byoroshe kandi nko mubibona byoroshe abigeme bose ni beza démarche z'ubwenge démarche posture zirenze ukuntu bambaye uwabakoreye izi mpuzu I insist ni muhinga cyane uwabakoreye izi mpuzu again ni umuhinga cyane Imana imwongere umugisha yakoreye iciza abana b'abarundi yabakoreye design ituma nawe a brand yiwe kugira ngo hirya no hino abazobona aya masanamu bashobore kuvuga ati uyu muntu yari yabambitse neza uyu ari imbere ni Mugisha LC Amandine Toto Town Bujumbura Meri muramubona. Wow guys, judges, hey, I don't know what they are going to say about this. Look at her. Wow. Number 20 contestant Mugisha LC Amandine wa Bujumbura Meri harakurikira number 21 Ndayizeye Leli Karele Bubanza. What a beautiful lady guys. Amashimeshi kuri uyu mwana naho ntari mu ba judges. This girl is very beautiful. Urabona demarche, what a size. Number 22 Ngabirano Belle Ange Edisa from GTG City. Watu wa Kitega mnamuonaje mtoto? Again contestant number 25 Uwera Ricky Trisha from Kirundo. Wow, what a dress guys. Look at her, she's very beautiful. Wow, uyu rero akaba ari nimwe mu bantu bagiye baravuga ko vyinshi kuri social media nimba mwarabikurikiranye Uwera Ricky Trisha, aho benshi baguma bagaruka ku kuntu ari we yashoboye kuboneka muri no higanwa rya Miss Burundi ari umutwakazi, aho bakaba bararangije kwiyerekana ndavuga defile nkuko mubibona ni beza baraberewe. Again ndasubiyemo uwakoze izi kanzu ni umuhinga cyane, Imana ibimushimire, yakoreye neza abana b'igihugu yerekanye ko Burundi bushoboye.